serukira za komine Matongo, bavandimwe, ariko mpereye sinzi ko hano ari abashinga amateka. Ego ndahari, hariho na buramatari turi kumwe hano. Ni vyiza yadushikanye hano mu ntara yiwe. Turi kumwe kandi na musitanteri wa komine Matongo, nawe yatwakiriye aradufungurira imiryango hano muri komine arongoye, nabo bafatanije bose mu bikorwa bitandukanye ku nzego zitandukanye. Na mwebwe bene gihugu turazi ko hariho amabanga bamwe bajejwe hariya ku mitumba, noneho hagiye kuza na zone. Mwese rero umwe wese mu cubari Imana yamuhaye, Imana ishimwe. Naganze Kristo. Uyu munsi ni umunsi w'ibikorwa rusange, ariko rimwe na rimwe ntidukunze kwibuka agaciro k'ibikorwa rusange. Ibikorwa rusange ni igikoresho kimwe mu biteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Iyo mwiyumviriye aha, mwabonye duhereye ku bihejeje kuba, murabona turiko turapakira aka kabarabara. Mwabonye ko hari umuduga ukoresha igitoro wagiye uzana igivu twagiye dusuka hano, nako ni laterite twagiye dusuka hano mwibarabara. Namwe muce muraba inguvu mwebwe abene gihugu, mwebwe mwatanze inguvu z'amaboko. Aho simvuze ko nuva hano kumbure ufise agakoroto mu mufuko araca ahantu asome amazi cyangwa asome isoda cyangwa ashireko n'igitumbura, sindabizi. Ubwo buryo bwose ushobora kuba wakoresheje kugira ngo iki gikorwa gitungane, ayo n'amahera winjije muri komine, n'amahera winjije mu ntara, n'amahera winjije mu gihugu cyose. Izo nguvu zanyu mwebwe ntimubizi, kuri izo nguvu zanyu baraziharura. Ariyo mpamvu nko ku munsi iyo warimye baraguha nk'amahera ibihumbi, sinzi iyo bageze kuno munsi ni ibihumbi binga nka 3, ibihumbi 3 ku munsi. Oya ni muvuga yo babaha ni ibihumbi 2, 2,5, 5. Ibyo ari byo byose aho nashaka gushika ni ukugira mwumve yuko aya maboko inguvu zanyu baraziharura ku munsi. Nk'ubu ca muraba uko mungana uno munsi. Hano murashaka kwa mushika muhariye mwobona mushika nk'ibihumbi bingahe? Harabuze ibihumbi 2,500 canke 3. Birarenga. Reka dufate ibihumbi 3 da. Ca mwibaza abantu ibihumbi 3. Umwe wese muce mugwiza na ya mahera mwokorera ku munsi. Dufate makeyi ibihumbi 2. Ibihumbi 2 ugwijije n'ibihumbi 3 mwebwe, nukuvuga yuko muri kano kanya muhejeje kwinjiza imiliyoni 6. Muriko murumva?
mugende muharuruko. Nukuvuga yuko ibikorwa rusangi mukora bifise akamaro kanini cyane. Izo miliyoni zitandatu muga ntimuke muvuga ko mu bya misanteterega oya turiko turaharura kugira ngo mumve ingufu zanyu. Ayo izo miliyoni zitandatu nukuvuga ko ari amahera mwinjije, ari amahera mwinjirije komine. Camwibaza rero nimba mu gihugu cyose muri kano kanya hose bariko barakora nkuko mu gihugu cyose hinjira amahera ngaho byiyumviye. Twebwe hano turi ku mutumba, camuharura imitumba iri mu gihugu, imitumba hafi 3,000. Camufata noneho dati 3,000 dufate hose tugire moyen, tugire ko mwebwe hano mwaje muri benshi, tuvuge nk'ibihumbi 2,000 ahantu hose byagiye biba 2,000. Camufata 2,000 mugwiza n'ibihumbi 2,000 mwebwe muhembwa, muke mugwiza n'ibindi 2,000 mu gihugu cyose, muke mugwiza n'imitumba 3,000. Nangahe amahera ni menshi cyane, menshi cyane, ni menshi cyane. Camwibaza rero amamiliyoni arenga 10 yinjiye muri kino gitondo mu Burundi bwose, ariyo twavuze makeyi ayagereranye. Camwibaza rero ku minsi duharure mu mwaka harimo iya gatandatu ingahe, harimo 52. Reka rero dufate 52. None indwi yose ntifise mu ndwi, umwaka urimo indwi zingahe? 52. Mu ndwi yose harimo uwa gatandatu umwe. None byumvikana muri izo ndwi 52 iyo ya gatandatu camugwiza nabiwedeje kuvuga. Camwibaza mu mwaka camugwiza na 52 icaba bingahe? Ni amajana n'amajana y'ama miliyaridi. Ico yaguha cyangwa cyana giposhe akaburi itemberera. Rero ivyo dushaka kuvuga hano nuko amahera mwebwe muri bikorwa rusangi, amahera mwinjiza mu makomine ni menshi.